turabahaye ikaze bakunzi ba radio televiziyo Uburundi bwiza RTBB mu mpfunyapfunyo. Uyu ni wa mwanya twahariye urukurikirane rw'ibiganiro bitandukanye turiko turabakorana cyane cyane muri ivyo biganiro. Ni intumbero y'ivyo biganiro ni muri ya ntumbero yuko Minani Felicien Nsengiyumva abenshi bita Marshal Femido Jaba buca ahimbaza imyaka 50. Muri iyo myaka 50 rero umuntu arinza kwiza imyaka 50 aba amaze imyaka myinshi, hama iki gikurikira nuko aba ayagendanye na benshi, aba afise inshuti nyinshi cyane. Uyu nuriya aba afise ico ashobora kumuvuga ku bijanye n'iyo myaka yose, urabo babanye, urabo biganye, urabo bagendanye. Abo bose rero nibo turiko tumaze iminsi turiko turabashikiriza muri runo rukurikirane rwa bino biganiro. Uno munsi rero naho nyene twagendeye uwundi, wewe rero aza kutubwira byinshi cyane kuko babanye imyaka itari mikeyi, baragendanye, barasangiye ibikorwa, eka muraza kumva ibitari bikeyi muri runo urukurikirane rwa bino biganiro. Rero ni mukanya gatoya. Nuko rero nguko nari mpejeje kubibabwira, ndashoboye kubaha ikaze kandi muri kino kiganiro cyacu. Iki kiganiro rero tumaze iminsi itari mikeyi turiko turabashikiriza urukurikirane rw'ibiganiro na cyane aho tugendera batari bakeyi, bamwe mu bagendanye na cyane bagendanye na Minani Felicien Minani Nsengiyumva abenshi bita Marshal Femido Jaba. Mu biganiro biherutse mwarabonye ko twayaze nabo vyiganye, eka nabo bakoranye kuva mu buto bwabo. Uno munsi rero naho nyene twagendeye inshuti yiwe, umwe mu bo bagendanye cyane gose, basangiye n'ibikorwa bimwe bimwe, eka muraza gutabara byinshi uko nayo ndabibabwiye. Reka ndamuhe akanya nongera ndanamuha n'ikaze muri kino kiganiro. Turaguhaye ikaze mu kiganiro cyacu, mwongere mugire ko muce munidondora muramutse abariko barakurikirana radio televiziyo Uburundi bwiza. Murakoze nyakubahwa makuru kumpa ikaze mu kiganiro cyiza cyane twiteze. Je nditwa Ndiho Bernard, Colonel mu Gisagara cy'u Burundi, nkaba ndi strategique muri Ministère des Forces yo combattre. Nkuko bavuze ni kukazi nkora ka misi yose. Kabure ndagendeye na Famille Jaba, famille mu gina cya 1996. Wenda mubonye amaso ku yandi, peke imbere yaho nenda munzi biciye mu ndirimbo ziwe ko sanzwe ari umuririmbyi, yamuze ari umuririmbyi. Ego nkuko mwamaze kumva izina yarivuze, eka n'akazi akora ni Colonel Ndiho. Akaba asanzwe rero afise amabanga adasanzwe mu gisirikare cy'u Burundi. Nuko rero turi kumwe uno munsi yatubwiye n'iryari bahuye na Femido Jaba. Bahuye na Felicien Minani Nsengiyumva mu mwaka w'1996. Niho yamubona rero amaso mu yandi, ariko ngo akaba yarasanzwe amuzi neza na neza mu ndirimbo yarasanzwe asohora. Murahuye na Felicien Minani Nsengiyumva, twita Femido, Marshal Femido Jaba. Mwahuriye hehe nimba utoboba utavyibagiye? Icyo gihe ikintu coba carabahuje kigatuma ushobora noneho kumubona amaso mu yandi, uwo wahora wumva mu ndirimbo aririmba? Murakoze cyane. Famille Jaba, Felicien Minani twahuriye i Bukavu. Aravuga ngo nza cyane 1996. Kuko navuze imbere yaho nenda muzi biciye muri mu rumwe cyenda kura cyane. Muri mo barafashe mu buzima bwanje kwa kwisi no kwitonda. Ubuntu burihawe. Umuntu uvugwa neza ahari hose na bose. Ahubwo ati uze wo kuri usa kwihangana. Amahirwe no magume muragumya ubuntu. Uri mo nagumisa myaka 19 ngiye na gatatu kwa washoje mu cyana 1991 no kwa rurimbo. Gwarangumyemo ruranyubaka cyane, ndipfuza kubona uwo muntu yaruririmbye umunsi twahuriye i Bukavu inyuma y'igihugu urazi gushacace mu ngwara y'ikigwa mu 1993. Abantu pese na byasa kuma mu Burundi acasanga ari muri za ico gihe ari Kongo y'ubu
hari bukavu mu bintu by'igihugu ivyo byari bishushe nyine byo kurondera ukuntu twosubira iteka mu gihugu cyacu duhura rero muri ivyo bibona ko gataye ko byogenda ndabona abakinyi Joe Fese no Fese bijyamo ariko ko se kwitora ndio ndo banajewe cyane ndamubonye ko twahuriye bukavu urumva yari mu bikorwa yaruzi bukavu avuye buvira aje mu bikorwa bya misi yose nkuko yasanzwe ari umuririmbyi kandi icyo gihe sendede niho ibikorwa byinshi byahugwa cyane cyane muri icyo gihe rero niho twahuye ndamubonye ndumva umutima wanjye wanezerewe cyane mbonye umuntu akwifuza kubona yavuze amajambo y'impanuro umuntu yagendeye ko ashobora kuba umuntu yego cyane ego murahuriye i Bukavu watubwiye ko wanezerewe cyane umubonye na cyane biciye kuri uyu mugwi wari rwagukoze ku mutima nabwo nyine bivuye ku majambo yari yubatse urwo ruririmbo byaciye bibandanya bikurikira gute ubuzima bwawe na Felicien Minani kuva uwo munsi muhura byaciye bibandanya gute ubugenzi bwaciye buherera ngaho cyangwa bwabandanije gute ubugezi ni bwahereye ngaho bwari butanguye ahubwo niho bwari witaho ko urumva navuye yuko sinabwa babona amasuku yanjye rero muzi biciye mu ndirimbo nyinshi ariko cyane cyane bugwanyu nagenda no mu bigo by'iwanjye bati naje ururimbo biko ruramfasha cyane rero 93 intambara yarateye muri Zaire mu buto batera mu buto Felicien ari Bukavu naho yaranze muri Zaire ico gihe ngo yaravuye Uvira ngani ibintu yaje gukora Bukavu ariko nibikunda kwasubira kandi ibuvira Felicien duhura ahantu bagaruka kwamaze guhura ijya mbere duhura ahantu mu ibarabara uva Bukavu centre ville uja ahantu yitwa Ibagira intambara yateye hari mu kwezi kw'icumi 2016 abantu bariko barahunga bariko basohoka Bukavu yatewe Bukavu bariko barasohoka nyasanga Felicien kwibarabara yikoreye agashakoshi kiye ka diplomate yari afise yakanyegeje ngo ugiye sinzi yogiye ntuzi yogiye tuceruja ko naje ndavuye uwo munsi ndavuye aho nari mbaye ngo atafashe urugendo maze kubona ukuntu ibintu byifashe nitugarukiranga intambara ndende Gisangani turibuka Gisangani yo Felicien cyane mutira mwibaraba ari we yatazi yava niyaja cyatugenda uwo munsi ndibuka twari ahantu yitwa Ibagira ku mugenzi wo twigana Bukavu ko jewe ndigi muri Bukavu no rigi university hanyuma turagumana ngaho buraca bukeye cyatanga urugendo rurerure kuva i Bukavu na Felicien gushika Gisangani ego mwaje mufata urugendo rurerure rw'abakwibuka rubashikana Igisangani naho nyine ku mvo z'umutekano utari wifashe neza aho mwari muherereye ngaho i Bukavu muri ico gihe ego mushitse ngaho byahejeje bibandanya gute ubwo rugendo rwabaye rurerure kuko umwa Felicien twaciye twegerana rero tubarera abagenzi tubonana abaturabana twese turi muri Zaire igihugu cy'ubushitsi ariyo Kongo y'ubu tuvuye Ibagira twaje dufata urwo rugendo dufashe inzira y'Ubukavu Igisangani de urugendo rwadufashe twagenze nk'amayinga ane afu kwezi kose mu nzira aho twari kumwe na Felicien nta ringana yarazi umubonye ku maso cy'ati uwo muntu no mu Burundi nacyo tuko turagenda muri groupe twari turimo twari kumwe n'abasirikare nyene n'abandi nyene bari bavuye mu Bukavu bagiye Gisangani jewe ndari mu chef wa porteur abaporteur ariko imizigo Felicien kwa nari namuzi yenda ko bandagira ko ndamucishiza ndamakazi gato yikorera kugira ntaruhe ko rwero turaca ahantu hagumye cyane turajya injya nyinshi zo mu ishamba ngi barabyumva zegaruka ko ariko turagenda ahantu twabushira Gisangani dusanga ari bariyeri abantu bose ari nka 15-20 km yari Gisangani atumaze ibiti tuko turagenda twarushe twarahwereye ariko Imana yadufasha ntawasigaye mu nzira hamwe ko hari mu gihe cy'intambara rero dushitse kuri iyo bariyeri bariko baradusaka je baca basanga jewe nari mfise carte ya sended membre wa sended hanyuma basanga muri shakoshi mfise harimo passeport ya Felicien ariko Felicien yamaze kurengana gatoya baca bati no ubu nyene passeport ari hehe
hanyuma cyangwa ati ngere passport ari hagiye batigere umunsi bacoza mwebwe mugume ngaho cyo bati twewe aba exilé politique je na fait je exilé politique twahunze intaba twabonye ibintu bitameze neza nicyo gituma turi ngaha ubisiko twaba exilé politique ati mwebwe rero nimucere ngaha cyo twabonye ukuntu mushika Kisangani ville Felicien icyo gihe yarafise gitari ciwe yarafise gitari kabisa yarama gitari twagi protege kirashika Kisangani karandori yarafise abatu nabo no munyepolitike nyine turi kumwe cyo twatira abanyepolitike twareka amakarte y'ibwa turimo twasigo ya ntambaro ukuntu yagenze ukuntu biko biragenda manje arimo bacha bati kwe mu abanyepolitike itwari ho mugere Kisangani n'amaguru twarondera imodoka bacha twarondera imodoka idushikana muri service de renseignement Kisangani ville Kisangani ville muri service de renseignement ariko atenteje ukuntu ibintu bimeze turabwira ukuntu bimeze hanyuma duhejeje kwasigura cyo kwasigurira bajadutwara muri camp de déplacés yari nka Kisangani yabaye créé haro naho nyitwara habaye amezi atari make muri camp de déplacés ya Kisangani intambara ikomeye cyo fata ubundi rugendo rurerure ruja Kinshasa muri fleuve kowe fleuve za ico gihe ego mbere ko dufata urwo rugendo rundi rurerure rwa kabiri mwakoze muri kumwe we na Felicien Minani muri urwo rugendo rwa mbere mwagiranye kuva Bukavu gushika Kisangani akantu k'inkoramutima woba wibukira ko Felicien muri ico gihe canke nubwo ko bagatwenza utazokwibagira kuba kariho canke ntako bazi y'abantu bamaze amayinga ane bari mu barabara kandi bagowe bagenda ni ibintu bitoroshe cyane inkoramutima by'ukuri twase akabise n'agahibwa mbere ico nonse afungura icyo nonse kirafungura nibuka byari hageze byo gufungura rero byari bigoye cyane iyo gufungura waba icyo mufunguye basiga arakantu ronse ukakamuhako hanyuma Felicien ikintu ndibuka cyantwengeje cyane turagiye turaruha cyane dushitse turi kumwe n'abasirikare twarushe dusanga ahantu turanyoterwa dusanga ahantu hari kanyanga jewe nashitse dusaba ariko baranywa ko tunyotewe bampaye iyo kanyanga usitse mu kantu bari kanyanga naje ibintu by'inzoga singira nk'inzoga ntagende iruhande ndayicira iyo kanyanga bakabona yiciye barankubita ni iruhande ariko Felicien yaradukweze yadukaje ari gupfa n'inzara atigyo cyari ngice ndahari byajya birebire yego kabisa ikindi ndabonye igitari ciwe igitari ciwe ntashaka umuntu yo kimunyaka ubwo ati ubundi bwo buzima bwanjye nshitse ahantu ndakivuze abantu baneza kandi nuko ndobaho yo ikintu nka igitari ciwe kijanye n'umugabo wiwe yarakibunga buba gusa ibindi byose yego cyane nuko rero urugendo rwa kabiri muri Fleuve Congo Nil rwagenze gute urugendo rwari ruryoshe ariko kandi rwari rugumye nk'uko turi twari abarundi twiyegeje turi muri bato hari ahantu hari hagoye kuva Kisangani gushika hitwa Ibumba ni hafi ya Lisara mu buti yavuka ikintu Felicien n'umubokwera kwiye kabisa yaravye isamaki turi muri Fleuve isamaki nini iryoshe iyo samaki arayizana turayiteka turayirya turi muri bato biraryoha cyane tugeze ahantu hitwa Ibumba muri iyo bato twari turimo harimo abasoda abafazi ya Zaire bahunze intambara bakaca bihindura abatayere abari bakindura abarimu ibintu nk'ibyo ntibari bari basoko baca basubiza ku rugamba natwe turabajene turi ngaho hagere ko tuva muri iyo bato dushize Ibumba dufata tutegereye Felicien ndavuye ko ataringana yarazi yego n'igiswahili cyari kimenyene kidatomoye neza igifaransa c'ikirundi c'ikirundi c'igikongo n'ikizigizayira twashitse bati abantu bose buruka nibaranga bose hanyuma tururuka babandi bitwa kwa abasoda barakururuka ko badusake umuntu wese yiruka ni carte yiwe nanje ashitse ico gihe
jewe ko nahise ndi mu etudiant muri Zaire icyo gihe nduruka na carte bambonye barati wewe uri umusirikare uri CSI banyicara ku ruhande rw'iwanjye Felicien bushitse ko bajije bumva iringana ntiriduga ati ka special fanda kuna baba rutandukanije yego we ari muri ka special nta ka special no munyamurenge nta gifaransa nta kiringana nta giswahili ka special nanje uri umusirikare uri CSI icyaraya turi muri situation ibintu bigoye cyane ariko icyanezeye nuko twese twabaye mu makasi SP Fiye kwa miyo banje nkuko jewe yo bandekura nkagenda akazi ari mukasi ko jewe waje ni defend ko biri kose naho bashira mbise ubwo kuri Felicien ko nije yari nk'umuntu yeko ninyika ko yonze naho yarazi ariko ivy'Imana ikora ni byiza haze kanya turashwana je barandekura hanyuma Felicien hano yari yicaye baramwibagira yakasipese baribagiye mbone kwa mwana jana muko ati nuhaguruke tugende bivuga tuje turagenda ayigomba tuhakiruko buke hanyuma y'imesage twaje tufata indi bato kirutwara gushika Kinshasa ego nuko bakunzi ba radio television Burundi bwiza turi mu rukurikirane rw'ibiganiro bidasanzwe anacancane aho tugendera bamwe mu bagendanye na Minani Felicien Sengiyumva Maréchal Femido Jaba bagaheza bakatuyagira ubuzima baba barabanyemo mu biganiro twavuge ko mu biganiro biheruka twarayazi nabo vyiganye twarayazi nabo bagendanye mu buto bwabo uno munsi rero turi kumwe na Colonel Ndibo nawe rero ariko aratuyagira cyane ku buzima babanyemo na Minani Felicien kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1996 aho bari bahuriye i Bukavu ubu rero bafashe urugendo berekeza i Kinshasa barashitse Kinshasa ubuzima bw'abanarije gute nageze Kinshasa Felicien naho yarazi naho narizi Kinshasa ariko twandifeseyo umukuru wacu yitwa Saïd Ferdinand yatwakiye yitwa Ilivulu ayo Ilivulu Ferdinand atwakiriye turabajene twese hanyuma intambara irabaye muri Kongo Kinshasa irafashwe mu butarahunze ifashwe na Laurent Désiré Kabila intambara iraheze turi ngaho Felicien kubera yari mu musicien yagoma iminsi yose ariko arakompoza indirimbo kuko urumva yuko intambara yamusanze i Bukavu yaraje muri mission y'igihugu ikiya gihe by'igihugu hanyuma ntibyakora ko asubira kandi ibuvira gusubira inyuma kuko yagihe tere y'abashambane cyo twari Bukavu Kinshasa kuba we ari umuririmbyi muri we hajya abaririmbyi bagenda barimba bivaye n'ibihe bagezemo Felicien yaguma akompoza indirimbo zo gukura igihugu cyane cyane kuko nawe twari Kinshasa twari kwikare ku igihugu kirabandanya iwacu bimeze gute kandi ikindi icyo gihe je maze ko naramusinzi Kinshasa je navayo Felicien acaja mu ishuri Académie ya Musique Académie ya Musique arayiga aca yintegra muri communauté y'abarundi bari muri CNDD ayi Kinshasa abana akorera igihugu iyo n'indirimbo nyinshi yagiye arakompoza zihageza mu mugambo uri ku butegetsi ijya himne Felicien ni byari muri inspiration kandi je kugira ngo menye ko Felicien akiri maze kuva Kinshasa byaciye mu mugambo umuntu yari muri mission bawe na Felicien Dar es Salaam urumva bamukuye Kinshasa bawutwa Dar es Salaam kubera ibikorwa by'igihugu kubera aririmbe ubwo urazi ko baririmbe batanga morale kandi rero ndabona biko Felicien akiri donc Kinshasa yaguma iminsi yose akompoza kandi byaciye biza ko yacaja muri academy ariga musique ya ariyo ya Doima namuhaye kuririmba arayiperfectiona neza mu buryo ariko atari ibintu byo kuvuga ngo byo kurondeza yarasanzwe abikora neza ariko urumva amaze kubyiga ubuhinga buca bwiyongera ubumenyi buca bwiyongera uca waguka mu bwenge no mu bindi byose rero Kinshasa yabandanije umwe ntiyabonetse rero kandi yashiye kwintegra
na kimwe cyamusigara i Bukavu yagihevye yabandanije akurikirana hafi y'igihugu gushika naho yamenyekanye hanyuma baraza kumutora bavuye ikinja bamutwara i Dar es Salaam icyo ntibuka sibuka ukuntu yavuye i Dar es Salaam asubira kandi Kinshasa icyo ntibuka yego ego ubwo ni mu bijyanye n'ubuzima mwabanyemo n'inyuma y'aho mutandukaniye ego ku bijyanye naho wari kuratubwira cyane ku bijyanye n'iby'igihugu duhagaze ahanini ku ruririmbo cyane ruhayagiza umugambi CNDD-FDD uri ku butegetsi muri icyo gihe biravugwa ko Minani namwebwe mwari mugiye kubitubwira yuko urwo ruririmbo yarwanditse agwandika atangura kugwandika hari icyo warabimenye ko by'ukuri ntakindi ndabimenye ko ariko icyaye kunyemeza yuko yanditse yaririmba nuko maze kumva yuko baje kumutora muri kadiri y'umugambwe akaja hehe Dar es Salaam ko nta kindi yakora umugabo wari wonyene sur base kandi urumva icyo gikinshasa yari muri academy ya musique yashoboye guperfectiona indirimbo zijanye kandi cyari igihe cyo gukundisha abantu igihugu indirimbo ziremesha abantu gukundisha igihugu urugamba rwari rwahagarare rwari rugeze nyinshi rwari rugeze rero sindo ikindi mpano abaye kuri Felicien mwijoro yarasinze adasinziriye arose inspiration cyo kwandika ariko arandika sabye byo ariko arandika ariko yabaye kwandika indirimbo ni nguko ururimbo yashaka mwijoro arose inspiration ariko arandika ariko arandika kandi indirimbo z'Imana zo nyene yaraziririmba nk'icyo twari Kinshasa yagera muri amphithéâtre kuri modèle protestante kuri campus akasaba ururimbo akaririmba na cya gitare ciwe kabisa akaririmba n'igihe kimwe niba turi Kinshasa ikintu cyankozeho cyane cyabaye ko Imana yaduhuje nawe kandi tuzigamane mu bihe bigoye turi Kinshasa inzu twajyabamo yari inzu ifise chambre na salon jera ajya muri salon Felicien ajya muri chambre hari ukuntu je ni umukristo birashika umuntu akabyuka agasenga ndiko ndasenga ndumva ko hari umuntu asohotse hanze kwitabara kwa toilette yari hanze yari Felicien yasohotse hanze ahura ni kiyabu hanze icyo kiyabu uko yacega niko nshaka kama kiba kumwataka antwa yayo bya soselere nanjye ndiko ndasenga ariko ntazi ibihayobananya hanze ariko y'amasengesho yanjye ndumva ndiko ndadetruiza force iko irataka Felicien namwe ko ndiko mu izina rya Yesu ndiko ndagwanya jiwe wakimva ko ndiko ndakibura n'amaso kuyandi ushobora cyaki yabo kiguye hasi kiruka kiragenda Felicien yeyo jeri uri kari ngurangije kiyabo cyari kindi akiyabo cyari kindi ego mwatuyagiye ingene mwahuye mwatuyagiye ingorane mwagiye muracamo muri kumwe muravanye mugeze Kinshasa hama muratandukanye muri urwo rugendo rwose mwabanyemo gushika i Kinshasa kuva mukibonana mu bijyanye n'imibano Felicien uwo muvuga kwiki yukuri uroba umujyanye n'ibibano muri jewe yari umugenzi turabanye icyo gihe cyose Bukavu Kisangani twaba muri chambre imwe bajyama mu gashamburete kamwe hageze ingorane twaba turi hamwe twabanye neza nta kintu yamisha twavugana amajambo yose twugurukanye twese uburyo kubera nari ndamuzi ko nabaye ku mico myiza tumaze kuvana ageze ko yoba kugwiwe ntofasha kondeho twubakana ubu ukuntu yagiriye confiance nk'uburyo umudamu bubakanye burya babyaranye abana igira murangi iyo nogera nti iyo ni inkuru
hama urumva aragusavye yuko umufasha kumurondera uwo bubakana hama nawe urabumuronkeye mbega vyahavuye bikorohera kumurondera no kubahuza ico gihe jewe ndamaze gutaha mu gihugu mutura muri process ya integration nawe ico gihe nawe yarakiri ikinshasa ariko hari mu nzira zo kugenda i Buraya kuko je ramuzi ikinshasa je ntagaruka mu vyanje no kuri tele ko je byatsi ko ngumaye nawe acha aronka orientation kuja hanze ico gihe twavugana amuzi akwenda namuzi neza ukuntu nari namuzi neza imyifatire yiwe imico y'imibereho yiwe kandi ari umugenzi wanje byanyoye kumurondera kuko hari umukobwa narinzi hari umukobwa mwiza cyane ndari ndamurondera nawe bati ukuntu amuzi wapfese yari umuntu w'umubo nyene akunda gusapa neza yambara neza akibya akaparofe neza ubona ko ameze neza aburaze ngo twiryohera rero cyaranyoheye ndamurondera umukobwa byashye bivamo amubera n'umudamu kubera nari ndamuzi neza kandi muri byo ari umugenzi nifuza ko ni cyiza nk'icyo cyo kurondera umuntu bobana akaramata ndabyifuza ko bobana akaramata nacine ndumva ko ndogikora kandi narigikoze naho ibikurikira mu nyuma ni byawe ego nuko rero bakunzi ba radio televiziyo Burundi bwiza turi mu kiganiro kidasanzwe aho nyakubahwa Colonel Ndiho ariko aratubwira cyane cyane ku bijanye n'ubuzima babanyemo na Minani Felicien Sengiyumva urumva ko ari umuntu babanye igihe kitari gitoyi amuzi ko byinshi nivyo ariko aratuyagira muri kino kiganiro ni muri ntumbero yaho kwigenekerezo rya 18 Nyakanga nejo bundi azoba ariko arahimbaza imyaka 50 y'amavuko muri iyo myaka 50 rero urumva yuko yakoze byinshi yagendanye na benshi muri abo benshi rero cyo gituma no munsi turi ngaha tuko turayaga kubijanye n'ubuzima yagiye arabamo buca ahimbaza imyaka 50 amatsi ari nayo ntumbero yatumye tubegera kugira ngo mutuyagire kuri ubwo buzima bwose mwabanye niki umwipfuriza cyane ijambo cyane icyo ubona cyo cyaramuranze muri iyo myaka 50 amaze je ndabwicaduhuje ko ari amajambo y'impanuro nziza yaririmba yafasha abantu naje yafashije gushika uyu munsi amajambo ndayagendera kwa kwisi bisiragoye kandi ubuntu urihabwa umuntu novugwa neza hari hose na bose nabyo abantu bakuvuga neza hari hose na bose ni kuba wagize icyo wakoreye abo bantu bakuvugira ko icyo ndamwipfuriza kandi kivuye ku mutima nuko ayo majambo yo guhanura abantu na cyane cyane abarundi bacu yashimangiza akayatwumvisha kuko ko naje ndamumenye ntaramubona kubera amajambo yo guhanura abantu ukuntu bobaho kuri iyi si turiko byukuri byagize cyane cyane amajambo yo guhindura abantu bahinduke abarundi cyane cyane duhinduke dukunde igihugu cyacu cy'u Burundi hanyuma tugiteze imbere kuko nta muntu azoza kutwakira u Burundi izo ndirimbo amajambo aciye mu ndirimbo ariyo ngabire kandi afise Imana yamuhaye narabiswa no kwandika yandika ariko ingabire je ndamuzi yo kuririmba kandi arimba ibintu bigashya ku mishahane ku mitima y'abantu byuko nifuza yuko iki gihe tugezemo ko umukuru w'iwacu bati leta nkoze kugira ifate neza nuko abantu bahindura ibyuma bita changement de mentalité mu gifaransa rero yubandaye kuko message twawe ko zishika ko radio yarashikiye kandi ubuje ni yubatse kwa kwese kwitora utitoze turakurisa ego nimba tutabagoye mu kurangiza hari imwe mu ndirimbo z'ubuzi uturirimbire gatoyi gusa akarefe kayo kuba kwese no kwitonda ubuntu buri habwa umuntu nuwovugwa neza hari hose na bose umuntu nuwovugwa neza ahari hose na bose
ubuzima bwo kuri iyi si busaba kwihangana mu mahigwe no mu magume umuntu akagumya ubuntu mu mahigwe no mu magume umuntu akagumya ubuntu. nuko rero tubashimire cyane tubashimire egome mu mahigwe no mu magume no mu makuba umuntu akagumya ubuntu ni ryo jambo duhereje ko kino kiganiro twari turiko turagirana na Colonel Ndiho Bernard. ego dushimire rero Colonel Ndiho Bernard yafashe uyu mwanya akatwigorera akayagana cyane cyane ku buzima bw'abaranze we na Minani Felicien Nsengiyumva turabakengurukiye. Nanjye ndabakengurukiye none munsi mashaka dukomishwa twiteguye kubakira. Nuko rero twongere kandi dushimire mwebwe mwese muriko murakurikira radio televiziyo Burundi bwiza, mubandanye mugira like na subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bize bibashikira ubwa mbere, ibisohotse byose mubibona hakiri kare haba ku telefone zanyu canke ku mamashini yanyu. Nuko rero tugire tuti umunsi mwiza kuri mwebwe mwese muriko murakurikira ibiganiro bya radio televiziyo Burundi bwiza.